nkaba ndi umwe mu bantu basanzwe bakora mw'ishirahamwe rikora amambaraje. Intumbero akaba ari uko gukingira ibidukikije. Hariho benshi baravuga ngo bazibuze, ariko Abanyarwanda bamenyeshe yuko zihari. Dusanzwe dukorera kuri Seproderic, wururutse izi bisi ziva Kamenge Ngagara ucumana kugaca kuri Parade Zare, ugaca bandi limitere, ugaca uraba ku nimero 17. Izi ambaraje hariho benshi babibaza ko zidakomeye, ariko zirakomeye. Hariho benshi baza ko aka gapapuro kadakomeye, ariko aka gapapuro n'akantu gasanzwe gakomeye cyane. Rero mu ntumbero yuko amashashe ahava no gukingira ibidukikije ni umugambi twiyumviriye. Izi ambaraje hariho zitekera ibiro vyinshi uko muzibona, uko muvyibonera mwebwe. Hari zitekera izi zirahari, hari abashaka gushira y'utuntu bafata, izo zose turazifise zirahari. Umuntu rero uti rero ivy'akabeyi, akabeyi ntikavuna, n'akabeyi kameze neza cyane. Turatumiye umuntu wese bakeneye ambaraje, abo mu mabutike batekera kilo, turabahamagariye kuza kugura ambaraje, ku buryo twese twumva umugambi wo gukingira ibidukikije n'uwo gukura ivyari bihari amashashe yonone ibidukikije, tugashiramo izi ambaraje. Utire akamaro k'izi ambaraje, akamaro kazo zozo iyo je gukoresha ahantu yisize irahera ikabora, mbere wanashima ikaba n'amase, ariko ziyashashe ntizibora, zigatuma rero ibidukikije bigira gute bihona. Umuntu rero bakenera turashobora kumuha adresse, turashobora kwiyambaraje nini, umuntu ashobora kuhashika, akabeyi katavuna, akabeyi kameze neza cyane. Ego turabahamagariye vrema, ntibazokwidoga, ahubwo bazogira n'umunezero kubona ibyo bari barabuze byabonetse. Ego.